nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, acibwe n'abashingantahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, yicwe, hanyuma azozuka hashize iminsi 3. Yezu yongera ababwira bose ati, ushaka kungendanira niyihebe yikorera umusaraba wiwe wa misi yose ankurikire. Nkako uzoshaka kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba kubwanje azoburokora. Mbega bimarira iki umuntu kuganza isi yose aruhiye guta ubuzima bwiwe canke kubwonona? Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Aya majambo y'Imana twumvise uyu munsi arasana yahuriye kukutwereka inzira y'ubuhigwe. Inzira y'ubuhigwe uko Imana nayo ibwiyumvira. Si ubuhigwe bwa Facebook, si ubuhigwe bwo muri WhatsApp, canke ubuhigwe bwo muri Snapchat canke izindi zose zitubwira ubuhigwe uyu munsi byose n'amarezo sociaux. Ubuhigwe selon Dieu, uko Imana yiyumvira ubuhigwe bw'umuntu. Mwari muzi ko Imana ifise icyumviro cy'ubuhigwe ku buzima bwanyu. Tureka gusa ibinyamakuru n'abandi bantu, mbere rimwe tukanakangwa n'abiyita abapfumu ko bafise ubuzima bwacu mu minwe yabo, akakubwira ati zana ndakurabire. Mugabo ugasanga uri kubwiga ubuhigwe n'umuntu nawe hazogira igihe agapfa nkawe. None we kutabwiha, hari igihe uzusanga ugiye nko kuraba umupfumu ukaraba ingene yambaye inzabamwo, akabwira umuntu ati we ndashobora kuguha ubuhigwe, we kutarabwiye. Ugomba utange icyo utagira. Niko n'ibindi bintu aho hanze biratubwira inzira y'ubuhigwe, ukungene umuntu yohigwa, ukungene yomererwa neza, ukungene yogira ubuzima bwiza. Ariko ubuhigwe nyabwo, umuntu iyo amaze kwiruka muri ico nogira nti ico citiranwa mugabo atari bwo buhigwe, ico kintu gisa n'ubuhigwe, munyuma umuntu akagaruka akibaza ati, mbe none ubuhigwe buhejeje? Bwa buhigwe bubandanya n'inyuma y'ubuzima bw'uko umuntu arangije ubuzima bwa hano ku isi, n'igiki cyo buduha. Ugasanga icifuzo cy'ubuhigwe kiranyegeje mu mutima wacu, nibanga rikomeye, womenga ni ikintu kidashobora guhazwa n'ibi bintu gusa ducamwo biryoshe by'ubuzima bwa misi yose. Cyo gituma mu mvugo yacu hari igihe usanga twitiranya ubuhigwe n'uburyohe. Urashobora kuba uryoheye mugabo utari mu buhigwe, nkuko ushobora kuba uri muri mu buzima bubabaje buremereye ariko uri mu nzira y'ubuhigwe. Yezu agize ati, ngo utemeye kwikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntashobora. Ngo uzorondera mbere kunigana ngo arokora ubuzima bwiwe arashobora gusanga butaye, ngo ariko uzobuheba ku bwanje ngo azoburokora. Ayo majambo ya Yezu, cyo gituma sinzi umuntu yigeze gutwenga Yezu ateregawe n'icyo gituma utagira abafanzi, utagira abasabone. Ngo afise abasabone benshi, hamusanga usabone gacayita ngo nabasabone. Cyo gituma utagira abasabone benshi, buzana ubuhigwe budashoboka mu buzima bw'abantu. Ibintu byo kwikorera umusaraba nta bantu benshi bazogukurikira. Mugabo Yezu arazi avuga kuko arazi yuko arindiririye umuntu ahantu hamwe hakomeye.
hamwe atawundi muntu ahaseruka atari we Musa, kandi nawe nyine ataco yishoboreye, abarindiriye icyo umushobora byose ashobora kumugirira. Abafaransa bako ngene babivuze ngo qui rira bien rira le dernier. Hariya ku musozo niho hakomeye, muga hariya naho kugira ngo umuntu ahashike neza kandi habe heza, anajabuke yumva ko vy'ukuri agiye kubandanya ubuzima nka kujya kwa Tereza umwana Yezu twamana ngaha. Hageze gupfa hari ijambo rikomeye yavuze, kagira ati je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Kubona umuntu ariko arapfa akavuga gutyo uca wumva uti hariho ikindi kintu kiri mu mutima wiwe, hari yindi assurance, hari irindi jambo rikomeye rimutuma adategogoba nuko ubuzima twese tuniganira kugumya bumuvuyeko. Ni naho ubonera umuntu vy'ukuri yahuye n'Imana, uza kumuraba mu myanya yiwe ya nyuma. Niko akagira ko bagasanzwe ko umuntu kurupfu, ariko ahandi naho akagaruka ukamwumvamwo irindi jambo riryoshe, ntumwumvemwo mwidogo, ahubwo ukamwumva nk'umuntu umenga arumviye ariko araje. Hari igihe kenshi duhora twihutira guca tuvuga ngo bariko baradelira. Qui délire par rapport à qui? Sanga umuntu amaze kwinjira mu yindi monde ariko avuga ibintu kumbure twe datahura muri iyi monde yacu y'abakiri bazima bakiyumva amaraso. Mugabo psychologiquement tuca tugira tuti aratanguye kudelira. Mugabo ugiye kuraba benshi bishikira ukabona ko atari kudelira, umenga hari ahantu amaze gushika akavuga ukungene yiyumva aho hantu. Mugabo twe kuko turahashika tuca tubacira ubanza tuti bariko baradelira. Mugabo ugiye kubiraba ukabona bishikira presque abantu bose nk'abakunzi b'Imana. Tugire Kristo. Ndamaze kubona nk'abantu benshi bariko barashikira imyanya yabo ya nyuma, cane cane abumva ko biteguye rwose, ari nk'umugabo